Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ikaze nigwanyu bakunzi b'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu amakuru mu Kirundi yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2022 yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri komine Buyengero bariyamiriza imyimenyerezo ya gisirikare ikoreshwa abana b'abanyeshure. Icegera c'urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine akaba ari we adomwa ko urutoke. Abateshejwe izabo baba mu kigwati c'amahoro kiri ku mutumba Nyakiga uri muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi basaba gusanurirwa amazu babamwo kuko ngo ari mu kubagwako. Idonido ni Murano Makuru. Leo mumera zano makuru nko bisanzwe ku misi yose ya gatandatu ni kiganiro ku isoko dushikirizwa n'urunani rw'imenyesha makuru iradio RPA inzamba agateka kawe na television Renaissance. Uyu munsi tukaza kugaruka kwishirwaho ry'urwego rushasha ruzoba rugizwe n'abakukuruke mu gisirikare n'abanyagihugu basanzwe. Aya n'ayandi ni mukanyisase sangwe ikaze. Ndongere ndabaramutse ndabahe nikaze mu nkundira amakuru tuyahereye mu gisata cy'umutekano nkuko nemeje kubabwira mu ngingo nkuru abavyeyi bo muri komine Buyengero iri mu ntara ya Rumonge bariyamiriza imyimenyerezo ataho itaniye ni ya gisirikare yatanguye gukoreshwa abana babo basaba abajejwe intwaro guhagarika ivyo bikorwa ataco vyungura mu bumenyi bw'ugo gwaruka. Emmanuel Niyungeko mwidonido. Iyo myimenyerezo ya gisirikare yakoreshejwe abana b'abanyeshure kuri uyu wa gatanu yabereye ku mugwa mukuru wa komine Buyengero ikaba yatanguye nk'iki isaha 5 iza kurangira isaha 10. Isoko ryacu aho muri iyo komine bimenyesha ko ababonye ibiriko biraba batangaye cyane kubona abana bakiri bato bajanwa muri ivyo bikorwa ataho bitaniye no kubaroha. Aho ni mu gihe Vitali Nahimana icegera c'urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Buyengero ariwe yakoresheje iyo myimenyerezo. Abavyeyi bakamusaba kubihagarika agafasha ahubwo kunagura ubumenyi muri iyo komine imaze imyaka irenga 5 ibi ya nyuma mu gisata c'indero. Vitali egenewe kagigisha iyo formation y'igisirikare abanyeshure kuva mwaka wa 4 gushika mwaka wa 9. Rero abavyeyi gushika n'ubu mu by'ukuri baridodonda cyane ku buntu iyo komine yasimana n'inyigisho aho kubahamagarira kwiga no kugira ngo bahinguze abigisha kuntu bigisha abana babo bari kubaka ko babigisha imyimenyerezo ya gisirikare. Mu by'ukuri barafise ubwoba n'ubuhagarara murabakumbura ukuntu mudufasha gusemerera mutantira Buyengero abamutwara bose kubera iyo ngeso yadutse muri iyo komine. Iyo myimenyerezo irangiye abo banyeshure babwiwe ko izobandanya kandi ko buri mutumba uzobuserukiwe n'abanyeshuri babiri. Uruganda rwa RPA wahamagaye Graciano Ndowayo musanteri wa komine Buyengero ariko akaba ataco yashimye kubivugako. Nayo Vitali Nahimana ari wenyene gukoresha iyo myimenyerezo telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Emmanuel Niyungeko kuri ivyo vy'imyimenyerezo ya gisirikare ikoreshwa abana b'ishure muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge. Elari Nibizi umwe mu barezi abigereranya no gushira abana mu bwicanyi. Kubwiwe ivyo bikorwa bizotera ingaruka mbi kuri abo bana agasaba abegwa n'ico kibazo bose guhagarika ivyo bikorwa. Umviriza Elari Nibizi. Ibikorwa vy'inyigisho za gisirikare icegera c'inama mpanuzwa jambo ya komine muri Buyengero atwaramwo abana ivyo n'ibikorwa vy'ububisha kuko vyiba abana ubuto bwabo bibatwara umwanya wo kwiga umwanya wo gukora udukorwa twobubaka ku mutima no ku mubiri tugaheza tukabateza imbere mu vyiyumviro no mu migenzo no mu migenderanire. Ivyo bikorwa rero ni ibikorwa bibi cane bifise ingaruka nzibi ku bana
bana n'abana bakiri bato bakiri mu ishure shingiro kuva mu mwaka wa 4 barabivye rero bwana bwabo ari naco gituma ingaruka mbi ubukozi bw'ikibi bushobora gukura mu bana imigenzo yo gukomantaza umutima n'umubiri bigaheza bigatuma umwana kenshi akoresha inguvu zihohotera bishobora kumutuma rero aja mu bubisha impanuro twoha abatwara komine abajejwe indero yuko hagarika ivyo bintu hopitali bakamubuza nivyo arashobora kuba atazi ivy'indero y'abana ariko mugabo hariho abantu bakuze bakwiye gukora ivyo bikorwa hariho abariko barigira igisoda bariko barigira igipolisi rero twobamira tuti ivyo bikorwa si vy'abana muriko murarenga amategeko hanyuma akabihanirwa ayo n'amakosa akomeye ico rero nugihanura abavyeyi ko batotungwa no kwiduga ko bivuga mu nama byo kubahiriza umuryango w'abavyeyi usanzwe ujejwe kurera abana ukongera ukaheza ukabaza leta ico iriko irakorera igihugu ivyo ntivyubaka igihugu yari nibizi imyimenyerezo ya gisirikare rero yasubiye gufata umurindo udasanzwe ngo nta kindi izanira igihugu atari amarira bishikirizwa na Jeremy Minani umukuru w'umugambwe ihuriro ry'abagwanira demokarasi mu Burundi RDB kubwiwe niba atari abana b'igihugu bashaka gushora kurisongoye muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo n'umugambwe uri ku butegetsi ugomba kugira igisirikare cyawo bwite ivyo byose kubwa Jeremy Minani n'akarere Uburundi buherereyemo gakwiye kuhagabira Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. Iyi myimenyerezo ya gisirikare iriko irahabwa ugwaruka wo mu Harisende DFDD ku by'ukuri si ya mbere ahubwo ije yiyongera ku yari isanzwe itangwa kuva umugambwe Sende DFDD ushika ku butegetsi ariko umurindi biriko birafata muri no mwanya uragaragaza neza yuko hari ikintu kidasanzwe aba bantu bitwa ko barongoye igihugu bariko baritegurira ko bashobora kuba bariko bategura urwaruka barusubira kurungika mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko haheze igihe kitari gito muri uno mwaka abasirikare b'abarundi bariko bagwana n'imihari igwana y'abarundi nkuko bavuga ko bariko bagwana n'imihari y'abarundi yitegurira gutera Burundi bagenda bajanye n'urwaruka rw'imbonera kure kandi amakuru adushikira nuko benshi muri urwo rwaruka basiga ubuzima abandi bagakomereka bisigura rero yuko ubutegetsi bushobora kuba buriko butegura urundi rwaruka burungika muri Kongo bishobora kuba bifatanye kandi n'uwo mugambi wa leta ya CNDD-FDD yo gushiraho igisirikare c'umugambwe CNDD-FDD cyuyoboka kigizwe wanashaka umuntu abivugishije ukuri n'ubwoko bumwe kirimwo abantu bakukurutse bavuye mu marigwana canke abasirikare n'abapolisi bazokukuruka bahoze mu marigwana hamwe rero n'urwaruka rw'imbonera kure ibi rero byose umuntu abifatiye hamwe ku by'ukuri biragaragaza koko kw'intwaro ya CNDD-FDD iriko irarondera kwega akarambaraye mu Burundi kuko urugwaruka ruko rurigisha gukoresha ibigwanisho murazi amabiri usanzwe rukora ibigwanisho ruhabwa birivirwa birakora ibara abantu nibavyumve bareke kuguma bica amatwi n'akarere kadufashe gategere neza yuko ibi bisirigwanisho biriko birahabwa urwaruka nta kindi bizokora cyari gusesa amaraso y'abarundi canke y'abanyagihugu mu bihugu vyo mu karere. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru arabandanya. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro vy'ubushikiranganji bigeretse inshuro zitatu yaravyubaka adakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika hafise ibiro vy'ubushikiranganji bimeze neza cane vyubatswe hanyuma yarabigabiye leta. naje ndamaramaye nk'userukira igihugu kubona imiliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza ubwa mbere womenya ayo mayanze zoyahera tuyahera bategeza kuyariha umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacategeza kugaruka ubu ngira nje fata ingingo umushikiranganji turi kumwe ndagusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo
tubandanyirize mu gisata c'agateka kazina muntu abanywanyi b'umugambwe CNL bo ku mutumba Murengeza baranegura ifatwa ry'agasakisaki y'abagenzi babo ribandanya gukogwa aho ni nyuma yaho habereye imishamirano kuri uwo mutumba ku munsi wa gatatu uheze hagati y'abanywanyi ba CNL hamwe n'imbonerakure zo mu mugambwe CNDD FDD. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Kugeza ku mugoroba kuri no wa gatanu bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL bo ku mutumba Murengeza bemeza ko bagenzi babo bagera ku 9 aribo bari bamaze guhagarikwa aho ni mu gihe ayandi masoko mubegereye abajejwe intwaro avuga ko hamaze guhagarikwa 5 bose ngo bakaba bapfungiwe mu gasho ka komine Mpanda aho umugambwe CNL bavuga ko ihagarikwa rya bagenzi babo rihagarikirwa na zimwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD muri komine Mpanda zikabikorana n'imbonerakure hamwe n'igipolisi. Aha amasoko yacu adoma ku rutoke uwitwa Mugwanashaka arongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Mpanda. Amakuru ava Murengeza avuga ko abahagarikwa bose babwirwa ko ari kumvuza amatohoza ku vyabaye ku munsi wa gatatu uheze. Ico gihe abanywanyi ba CNL hamwe n'imbonerakure bakaba baratanye mu mitwe gushikaho umunywanyi wa CNL ariwe Ndayishimiye Felix akomerekera cyane. Intandaro yo mishamirano ikaba yari yavuye ku kutumvikana kwari kwabaye mu gitondo cyo kuwa gatatu mu gihe hagira hatogwe komite y'abanyagihugu ikorana n'ivuriro. Abo muri CNL bavuga ico gihe ko muri ayo matora bakumiriwe ashigwa imbere aho muri CNDD FDD gusa. Hampande y'abanywanyi ba CNL bamaze guhagarikwa hari n'abandi bari mu kinyegero kugutinya guhagarikwa umwanya wari wo wose. Kuri ivyo FPR yarondeye Ndayiragije Emmanuel atwara umutumba wa Murengeza ari nawe yagirizwa ko yatanguje iryo sekeza ryo guhagarika abo banywanyi ba CNL. Uyo mutware yemeje ayo makuru ariko amenyesha ko abafunzwe batarenga 5 kandi ko mu minsi iri imbere abatagirwa n'icaha na kimwe bashobora kurekugwa. Tumubajije nayo igituma imbonerakure zagwanye nabo ba CNL zitigeze zikomwakomwa naco yashimye kubivugako. Eloge Divin Remesha nk'uko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru abateshejwe izabo baba mu kigwati c'amahoro kiri ku mutumba Nyakiga muri komine Butaganzwa iri mu ntara ya Ruyigi barafise ubwoba ko amazu babamwo ashobora kubagwako umwanya uwari wo wose. Ivyo abo banyagihugu babivuze mu gihe amazu yabo ubu ahagaze ku biti gusa. Eloge Kwizera. Abo banyagihugu baba mu kigwati c'amahoro caho Inyakiga bagize ingo 1000 bagizwe n'abateshejwe izabo hamwe n'abahungutse bavuye mu gihugu ca Tanzania nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu asanzwe aba muri ico kigwati c'amahoro ngo inzu zabo zarabomotse impome ku buryo ubu zisigaye zihagaze ku biti gusa. Muri kino gihe bakaba bazibohesheje imigozi kugira ntizibagweko. Ubu rero aho bigezeho hateye ikigongo hageze ukaraba ukavuga ati n'inzu ibamwo umuntu cyangwa nta n'umwe akibamo kubera ko uravye ku mpande zose z'inzu nta namwe ihagaze. Ukize ku bice cyangwa byari bishinzemo nk'indani usanga bamwe bagiye baragerageza uburyo bigwanako ugasanga barashingiye ibiti bagiye baraboherako n'imigozi kugira ngo rero ko idashobora kuburuka nawe nibwo mu mpande amatafari yarabomaguritse. Uhashitse rero hateye ikigongwe ngo kuko umwanya n'umwanya izo nzu zishobora gusenyuka burundu. Uyu munyagihugu avuga ko n'ibikoko bibasanga aho baryamye. Abateshejwe izabo bakavuga ko basabye abashinzwe intwaro kubafasha bakabubakira amazu akomeye ariko bababwiye ko atabo bacubakira amazu. Ukisanga rero umuntu ni wa mukecuru agendera ku ngono ukiyumvira ashobora kuzokwiyubakira gute n'abandi ukaraba nawe nyene nta mikoro ukiyumvira niba zokwiyubakira gute n'umwanya n'umwanya ntigashobora kubagwako. Ubu mbese ko n'inzoka zisigaye zirasanga mu mazu ku bwinshi kubera ko hose n'ibihengeri zicaho zishakiye imisanzu umuntu aryamyemo n'umuntu aba hanze ni ibintu bitanga nyene biteye ikigongwe n'umubabaro.
abanyagihugu basaba leta canke umugiraneza wese abishoboye kubasanurira ayo mazu nk'uko bubakiye abandi bari mu bigwati by'amahoro unayahandi ho ayo mazu agiye kubagwako na cane cane muri iki gihe c'imvura nyinshi. Tubibutse ko ico kigwati cubatswe mu mwaka w'2008. Eloge Kwizera nayo bivugwa mu gisata c'imibano, abahinga hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza mu Burundi bakwiye kuba baritegura guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryimirije mu gukingira abanyagihugu. Ivyo tubisanga mu cegeranyo ca OCHA, ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, aho ikigo IJEBU kiraba ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe gitabaza cerekana ko ibibazo vyatewe n'imyuzurira mu myaka iheze n'ubu bishobora gusubira mu mezi ari imbere. Iyi nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Ibibazo biva kwihindagurika ry'ibihe bigatuma haba imvura nyinshi irimwo n'igihuhusi, kenshi bigahitana amazu n'imirima vy'abanyagihugu, bishobora gusubira kwaduka mu mezi ari imbere mu Burundi. Iyo akaba ari nayo mvo nyamukuru mu cegeranyo caryo co kuri wa 15 Ndamukiza umwaka wa 2022 OCHA, ishami rya ONU rifatikanije n'ikigo IJEBU kiraba ivy'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi, rihamagarira abahinga n'amashirahamwe y'abagira neza kuba baritegurira guhangana n'ivyoshika mu mezi ari imbere. Gutyo bikazofasha mu guhangana n'ibibazo vyoshikira abanyagihugu mu gihe iryo hindagurika ry'ibihe ryosubira. Ico cegeranyo ca OCHA kandi kikamenyesha ko ikigo IJEBU giheruka kwerekana ko nkuko vyabaye no mu myaka iheze mu Burundi, ukwezi kwa kane no kwa gatanu ari amezi arangwa n'imvura nyinshi mu mihingo imwe y'igihugu. Aha IJEBU muri ico cegeranyo ca OCHA kikamenyesha ko ari muri ayo mezi nyene mu mihingo itandukanye yaranzwemwo imvura nyinshi, abanyagihugu bataye izabo kubera amazu yabo yahitanywe n'imvura, ibitasize inyuma n'imirima yabo, aho n'umwimbo wahavuye ugabanuka. Kubw'ikigo IJEBU rero naho bigaragara ko gushika uyu munsi ibitigiri vy'abataye izabo kubera imyuzurira vyagabanutse ugereranije no mu myaka iheze, amashirahamwe y'abagira neza n'abahinga ntibakwiye gusamara kuko ku kwezi kwa Ndamukiza na Ruheshi kugiye kuza ashobora kuba mabi. Ari naco gituma hari hakwiye kongerezwa inguvu nyabona mu kwitegurira ivyo biza. Aha OCHA kikamenyesha ko ibibazo nk'ivyo biterwa n'iyo myuzurira vyagiye biraba vyisubiriza mu banyagihugu no mu myaka iheze. Tugukengurukire Eric Niyonzima. Tukivuga ibiri mu ico gisata nyene c'imibano, abakora akazi ko gukora imiduga no kuyoza hamwe rero n'abadandaza ivyuma vyayo mu gisagara ca Gitega bavuga ko batorohewe kuko batakironka ico bakora. Ivyo bikaba biva ku bukene bw'igitoro kuko bene imiduga benshi bahisemwo kuyibika. Basaba ko ikibazo c'igitoro cotorerwa inyishu kugira akazi kaboneke baronke igitunga imiryango yabo. Elvis niyo mwungere. Mu gisagara ca Gitega hari abakora imiduga baharugwa mu ijana, abayoza nabo bakaba bashika 200. Nk'uko amakuru ava Gitega bivuga, haraheze ikiringo kingana ukwezi akazi kabo gacumbagira. Ivyo ku bw'isoko ryacu bitumwa nuko imiduga bahora bakora canke boza yagabanutse cane. Abakora imiduga bavuga ko urugero rw'imiduga bahora bakora rwagabanutse gushika ku bice 50 bafatiye kuyo bari basanzwe bakora ku munsi. Ivyo biruko no kubasanzwe bakora akazi ko koza imiduga. Aha bakavuga ko ubu ku munsi atani igice ciyo bahora boza baronka. Abandi bavuga ko akazi kabo gasa nakahagaze n'abasanzwe badandaza ivyuma vy'imodoka. Aba bavuga ko iyo imodoka zitariko zirakogwa nabo batagurisha ivyo vyuma. Uko guhungabana kw'akazi k'iyo migwi itatu haheze ikiringo c'ukwezi gutanguye kwibonekeza. Ikirungo catanguranye n'ubukene bw'igitoro mu gisagara ca Gitega. Ibi nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga vyatumwe nuko bamwe mu bantu basanzwe bafise imiduga bahisemwo kuyibika kuko atagitoro. Aho bigeze abakora ubwo buzi bavuga ko basigaye bigora kubaho no kubeshaho imiryango yabo, bagasaba bijejwe gutorera inyishu ikibazo c'ikena ry'igitoro kugira bongere gukora nkuko vyahora ibisanzwe bibabeshejeho. Urakoze Elvis niyo mwungere. Mukanya ni kiganiro kw'isoko. Ikiganiro kw'isoko cuno munsi gishimikira kwishigwaho ry'urwego rushasha ruzoba rugizwe n'abakukuruke mu gisirikare n'abanyagihugu basanzwe. Kw'isoko mugishikirizwa na Jean-Marie Ndabashinze. Kw'isoko
isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo radiyo inzamba agateka kawe, radiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu na radiyo televiziyo Renaissance. Igisirikare gishasha kizokwikorwa ko bikenewe kigafasha no mu iterambere FRAD kigiye gushigwa mu gisirikare c'u Burundi. Integuro y'itegeko rigishiraho yaratoje na kwijana n'abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe hari ku munsi wa mbere. Nico gisirikare kizoba kirimwo bande? Intumbero y'ico gisirikare ni yihe? Abanyepolitike batavuga rumwe na leta bacibaza kwiki? Inyishu ni mu kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2022 mukaza gushyikirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze kazi. Integuro shasha y'itegeko rigena igisirikare cy'u Burundi itegekanya gushiraho igisirikare kizokwikorwa ko mu gihe bikenewe. Ico gisirikare naco kikazoba kirimwo urwaruka rw'abasivile ruvyifuza rukazonaroswa n'inyigisho za gisirikare. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yari yazanye iyo nteguro yasiguriye abashinga amateka kandi ko abasirikare bamaze imyaka 2 bakukurutse nabo nyene bazoshirwa muri uwo mugwi mushasha w'abasirikare. Abo twita nga reserviste aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare, nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bagwa imyaka 2 yo gushobora gukorera mu rwego rw'isirikare, ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa by'inyigisho zo gukunda igihugu, mugabo bashobora no gutumwako mu gihe c'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe. Baba bameze rero nk'abantu bakiri abasirikare ko bakiri kuri commandement, mugabo bakukurutse ko iyo myaka ibarega batoguma bagwana nk'abandi canke baja mu operation, ariko umwana n'umwanya bashobora nabo kwikorako. Ngira ngo rero banatandukanye nabo twita abansiye kombata canke abademobilize. Bamwe mu bashinga amateka barashize habona amakenga yabo ajanye n'ingene abasirikare bahahora bazokorana nabo bashasha. Umushikiranganje wo kwivuna abansi akaba yarabahumurije avuga ko uwo mugwi mushasha uzoterera gusumba mu bikorwa vy'iterambere. Hari ni tuvuga bye bikaje cy'umutima. Leonidas Atungimana yahoze arongoye mu gujejwe umutekano no kwivuna abansi mu nama nshinga amateka y'u Burundi hagati ya 2005 na 2010 suka bibona intumbero ya leta muno yo gucisha mu nzira y'amategeko imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa mu kinyegero n'ugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD. Simbona kamaro rije gukora muri iki gihe, ahubwo numva umengo rije kongereza gutera ubwoba abari basanzwe babufise, bice byongera bihe impigi abari basanzwe ariko barakorera nabi abanyagihugu, cyane cyane iyo migwi y'insoresore bamwe bari mu mbonera kure abandi bari mu bahoze ku rugamba. Biraboneka yuko hari ikintu kinyegeje, nico naco nikeka nuko bya bikogwa bya migwi yimbonera kure zimwe zimwe, ya migwi y'abahoze ku rugamba bamwe ya migwi y'abantu bigira bandabizi mu bugambwe CNDD-FDD bamwe ivyo bahora bakora binyegeje. Mu bisanzwe igihugu kije kubishira ku mugaragaro, kije kuvyemeza bikogwe nk'uko umengo birekuriwe n'amategeko. Ubu rero nibabigira nta uzovuza urwanda bazovuga ati none ga yemwe itegeko ntirivyemera. Aho niho numva haragahaza. Iri tegeko liteye amakenga aho kuzana inyishu, mbona ko rigiye kuzana ibibazo. Kubwo mukuru w'umugambwe PPD Girijambo akaba yahoze avugira n'umuhisi President Petero Nkurunziza, ngivyo byose vyerekana ko leta itacize igisirikare cayo. N'ubu nyene Leonidas Atungimana iyo leta novuga ko itagifise ukwizera cyane abasoda bariho uyu munsi. Kumbure barababona n'ibibazo baza barabaza. Ngira murabona nko mu 2015 ko igisoda cyari cameze nk'ikihagarara ko mu gihe cy'imyiyerekano, igihe abantu bariko baravuga ati ibyirizwa shingiro ntiriho nyangwe, warabonye ko abasoda bari bameze nk'abahagarara neza, baranka guhohotera abanyagihugu. Ubu rero bigaragara yuko muri leta hashobora kuba hari ubwoba.
barikeka ko ejo hashobora kuba imigumuko kubera izi ngingo bariko barafata zihohotera abanyagihugu batagira ati tuzoca twikora ku gisoda kindi cy'uruhande ni ukuvuga ni ba bandi bahora batwara icyo gisoda nyine tutari tuzi nibo bazoba bagitwara kizotwarirwa ahandi mu bisanzwe ntikizotwarirwa mu gisoda cya leta ugiye kubiraba uko umuntu yobibona mu bisanzwe umengo barikeka ko iki gisoda c'ubu gishobora kugira ibyo novuga kibononeye bace bikora kuri ico ngukebure nta udakebukwa nta udahanurwa mu kwezi kwa gitugutu umwaka wa 2021 munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yari yamenyesheje ko umugambwe we wipfuza kugarukana inyigisho za gisirikare urwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye rugategerezwa gukorera igihugu imyaka 2 nk'abasirikare rukigishwa no gukunda igihugu mbere no mu kigwanira. Ningaha tuciye dusoza ikiganiro ku isoko c'uno munsi. Jean Marie Ndabashinze nije nariko ndakibashikiriza ndabaha isango yo ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki nawe utaha. Cari ikiganiro ku isoko. Ni kuri ico kiganiro ku isoko duhejeje gushikirizwa na mugenzi wacu w'iradio Inzamba agateka kawe Jean Marie Ndabashinze duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2022 mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya aya makuru n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye Marie Ange Irakoze nari kuri mikro ndabikebanuye na Gahwane.